mugambo w'intadebukirwa radebu murazi neza yuko uyu munsi ibiganiro bikorabera hanze bitaduhumuriza na gatonya. Twaratanze imvu. Ubwa mbere murazi neza yuko aba mu Buganda, aba mu Rwanda, aba muri Kenya harabaye ingorane, haraba ubwicanyi, mugabo nta bahuza bigeze bajayo. Mugabo hakama misi yose bashaka kuzana abahuza mu Burundi. Twe tuca tubona umengo ubwigenge bw'igihugu cy'u Burundi n'intambwe ya demokrasi tugezeko ivyo bindi bihugu ntibivyemera. Ica kabiri murazi neza yuko abo bahuza Museveni na Mukapa bashaka kwicarika hamwe imigambwe yemewe n'amategeko n'imigambwe itemewe n'amategeko. Ivyo rero bikaca bituma nk'ubushikiranganje bw'intore hagati mu Burundi bitabinezera. Hanyuma abahuza bashaka kwicarika hamwe abantu bagiye mu vy'ubwicanyi bafise amadose mu butungane, bakabicarika hamwe n'abarondeye ubutegetsi biciye mu mahoro, biciye no mu matora. Ivyo navyo ntibihumuriza abo bagiye mu matora. Hanyuma mu gusaba yuko abo bantu bagiye mu vy'ubwicanyi mu gushaka gutembagaza ubutegetsi biciye ku nguvu ngo baronke ikinga, ivyo ntibiruhumuriza na gatonya abarundi. Hama ikindi naco abantu bagiye mu matora bagatanga amafaranga bakirukanka imisozi kugira ngo bicarike hamwe n'abantu batagiye mu matora na gatonya. Murumva yuko haba habaye hagiyemo umwana n'ikinono. Hama icanyuma nuko muri ibi bintu by'ubwicanyi n'imigumuko yabaye hariho abantu bahasinzikariye. None abo umuhuza ko ataco abivugako. Arico gituma ivyo vyose bituma uyu munsi twebwe tutiteguriye na gato gusubira muri ivyo biganiro vyo hanze. Ico twebwe rero dusaba nuko twokwicara hamwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'abanyepolitike bariko barahunguka nk'abantu bantunganya Banzomukunda Alice, babasa bose bantidendereza n'abandi bari basanzwe ngaha kugira ngo tuganire ingene twotegura amatora y'ibihumbi 2020 n'abandi mbere bari hanze baheze bahunguke, leta ibaronderere umutekano, hamwe twicare hamwe tuganire.